nikaze murano makuru hagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Ibidandazwa bimwe bimwe vyaraduze ibiciro, ibindi navyo biramanuka mu isoko nkuru ya Kotebu. Bakuba ishirahamwe HRPP rya leta rikukira ubushikiranganji bw'indero rikoresha ibikoresho bishaje hamwe no kutemererwa gukora amasoko nk'ayandi mashirahamwe ngo ni bimwe mu bituma iryo shirahamwe risanzwe rikora ibikoresho vyo mu mashure ridatera imbere. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bumenyesha ko abakozi ba leta batwara ibisata bitandukanye ko bategerezwa gutanga amanota y'abo batwara bitarenze kuwa 31 ruheshi. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Keve Sindayihebura niwe dufatikanije muhinga bw'ivyuma nayo Viviane Manirambona nijengiranda yabashikirize. Uko nayimejeje kubabwira mu nkuru rero ngibidandazwa bimwe bimwe vyaraduze ibiciro, ibindi navyo biramanuka mu isoko ya Kotebu iri muri komine Ntahangwa muri Bujumbura. Bimwe mu bibanza rero insamirizi Black FM yagira cako kuri wa 18 ruheshi bavuga ko kenshi ivyo biciro biduga bitewe n'ibura ry'igitoro kuko imiduga yunguriza ivyo bidandazwa ikibazimba ngo iyo bigabanuye rero ibiciro naho ngo biba bitanguye kuboneka ku bwinshi habari mu yera ryavyo. Frère Bernice ahishakiye akaba ari mu isoko rya Kotebu riri muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura, aho twagiye turaca ibidandazwa bimwe bimwe twasanze ibiciro vyaragabanutse ibindi biraduza ibiciro. Ibitunguru bitukura bita oignon rouge vyahora ku mafaranga 7,500 ku kilo, ubu bigurwa amafaranga 4,500. Ibitunguru vyera bita oignon blanc vyahora ku mafaranga 8,000 ku kilo, ubu bikaba bigurwa amafaranga 5,000. Ibiharage bita kinure vyahora ku mafaranga 4,000 ku kilo, ubu bigurwa amafaranga 3,000. Ibiharage bita jaune vyahora ku mafaranga 6,000 ku kilo, ubu bigurwa amafaranga 5,000. Inyama y'umusoso yahora ku mafaranga 35,000 ku kilo, ubu zikaba zigurwa amafaranga 33,000. Inyama nazo bita canga zahora ku mafaranga 29,000 ku kilo, zigurwa amafaranga 27,000. Tukaba twasanze hari n'ibindi bidandazwa ibiciro vyaduze, ivyo navyo akaba ari umuceri bita rutete wahora ku mafaranga 5,500 ku kilo, ubu ukaba uri ku mafaranga 6,000. Umuceri usanzwe w'ikirundi wahora ku mafaranga 5,000 ku kilo, ubu ukaba uri ku mafaranga 5,500. Umuceri mu Tanzania nawo ukaba uri ku mafaranga 9,500. Ibiraya bita Victoria vyahora ku mafaranga 3,000 ku kilo, ubu bikaba bigurwa amafaranga 3,500. Ibindi bita mabondo vyahora ku mafaranga 3,000 nyene, ubu bikaba biri ku mafaranga 3,200. Ubushaza bwahora ku mafaranga 8,000 ku kilo, ubu bukaba buri ku mafaranga 10,000. Igikenju c'amakoto naco cahora ku mafaranga 21,000, ubu kikaba kiri ku mafaranga 22,000. Nayo igikenju c'amamesa cahora ku mafaranga 14,000, ubu kikaba kigurishwa amafaranga 15,000. Bamwe mu badandaza baganiriye n'isamirizi Black FM ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu, bavuga ko igituma ibidandazwa biduga igiciro canke bigabanuka igiciro biterwa nuko abari mu iyera ryavyo, ikindi nuko biterwa n'igitoro kuko ngo iyo atagihari imodoka zivyunguruza zikabizana aho badandariza zica nabo zibazimba, bigaca bisaba ko nabo baduza igiciro kugira ngo barabe ko baronka ayo baba bakoresheje. Mumenya ko nubwo leta yari yarashinze ibiciro, ivyo biciro ntivyigeze vyubahirizwa bitumwe nuko hari ibura ry'igitoro, abadandaza baca bazimbwa mu kunguruza ibidandazwa vyabo. Tamushimire Frère Bernice hashakiye kuri yo nkuru yadutohoreje. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bumenyesha abakozi ba leta batwara ibisata bitandukanye ko bategerezwa gutunganya amanota yabo batwara mu kiringo kitarenga kwigenekerezo rya 30 ruheshi. Beniste Muyabaga aramutswa ubwo bushikiranganji amenyesha ko uzokwirengagiza iryo sango azabihanirwa hisunzwe amategeko. Tega yompi Beniste Muyabaga.
ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bumenyesheje abakozi ba leta cyane cyane abatwara ibisata mu buzi bwa leta ko kubera itariki yo gutanga ko ayo manota gushikana ayo manota mu bushikiranganji isanzwe itekanijwe n'amategeko ko ari itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Ubushikiranganji bumenyesheje ko ayo madosiye gushika no munsi ayakigwa mu gisata kijejwe gutunganya ubuzima bw'umufonctionnaire ico twita direction de la gestion des carrières canke mu buserukizi bw'ubushikiranganji buri mu ntara zose z'u Burundi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buramenyesheje ko kubera izo mvo iminsi ya gatandatu ni ya Mungu itariki 21, 22, 28, 29 zo ku kwezi ivyo bisata uko ari bitatu bizoba vyuguruye guhera isaha 4 n'inusu gushika isaha 9 z'umuhingamo. Itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu niho umukozi ategerezwa kuba yabaye kote kandi bigashikira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Igituma turiko turabivuga tubigaruka ku kenshi nuko uno mwaka habayemo akajagari kenshi ku bintu vyerekeye gutanga amanota. Uburyo gushikira isatwe turavuga hariho n'abakozi bamwe bataroswa turusha tujanye n'ayo manota kubera uko kwisamaza kw'abarongoye ibisata. Ivyo rero nivyo tugomba guhagarika twabivuze guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kuno mwaka kwibutsa ivyanditse mu itegeko tubisubiyemwo kandi tubihemo kenshi kugira ejo ntihagire umuntu azovuga ngo ntiyamenye iyo tariki kuko ibitiko turavuga bizogaruka kuri uwo mushefu kuri uwo mu responsable azo atakoze icyo yateza gukora. Ibi tubishaka ku neza y'abakozi no ku neza y'akazi kugira umwaka w'akazi tutangure atamufonctionnaire ariko ari doga kandi turi ngaho mutunganiriza. Bisigura rero yuko kiringo dushizeho ku nguvu ni kiringo kiriho bitiye ku mategeko bisabwe bitegetswe n'amategeko. Ubu turiko dusaba kucubahiriza kandi musanze muzi ko utubahirije itegeko arahanwa aho kubizana mu bushikiranganji ino dusavye babidepose mu ma coordination ya fonction publique mu ntara aho tuzatwimenya ingene bidushikira bivuye mu ma coordination. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize muyavuga mu gisata c'indero ngo kutemererwa gukora amasoko nk'andi mashirahamwe ibikoresho bishaje hamwe n'ibindi ni bimwe mu bituma ishirahamwe rya leta RPP rikukira ubushikiranganji bw'indero riratera imbere ndetse risahirize no mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Ivyo rero bivugwa na François Vyarimana mu nama nshingamateka yo kuri wa 17 Ruheshi aho bariko bararabira hamwe icegeranyo cyakozwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta cerekeye ibikorwa by'iryo shirahamwe. Tega yompi François Habyarimana umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yuko RPP ari shirahamwe rya leta kukirira ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi rijejwe gukora bikoresho bisanzwe bikoreshwa mu mashure ibitabo n'ibindi bikoreshwa amabulletin n'izindi document amashure asanzwe akenewe. Iri shirahamwe RPP rifise uruhara rukomeye mu bintu bijanye n'indero. Kubona rero Cour des comptes yaraje igasuzuma ingene RPP iriko irakora twebwe turabikenguka cyane gose. Iyi RPP harageze igihe irashika aho umwasa ashaka hanyuma mu bushikiranganje iburagerageza kuyinagura irasubira irahagarara irakora ibikorwa yarijejwe kubera ibikoresho RPP ikoresha bishaje bitagezweho bigatuma rero ibikorwa ubushikiranganje bwo yitumye kugira ngo nayo ishobore kuduza uburyo teza imbere n'igihugu cacu bidashobora gukunda nkuko twavyifuza. Akandi kagorane nuko itegeko rigenga RPP ntiriyemerera gukora amasoko nkuko izindi societe zigenga zabwiza kuyakora. Twovuga yuko itegeko rigenga RPP ridasubiwemwo twibaza yuko naho twogira effort zimeze gute tokuda yuko bishobora gutera imbere. Nico gituma rero tuvuga tuti icambere bohindura iryo tegeko rigenga RPP kugira ngo ryugurure ibintu hanyuma RPP nayo yugururirwe ibikorwa bitandukanye bishobora kuyiteza imbere. Nayo kubw'umushinga amateka agatogwasa iryo shirahamwe rirakenewe gufatwa mu mugongo agatogwasa agasaba leta ko yoryongeramo uburyo kugira ngo ibikoresho byaryo bikwiye biboneke. Tega yompi agatogwasa RPP irakeneye by'ukuri gufatwa mu mugongo ivyo kugwa byose kugira ngo ibe entreprise iri très performante byokogwa kuko igisata c'indero twese turabizi
ni igisata gikomeye cyane. Kurya tubona abantu kugira ngo babeho bisaba yuko bafungura. Iterambere naryo ry'igihugu rirakenera yuko ubumenyi n'ubuhinga bishobora gushikirwa n'abantu benshi. Icyo navyo babishika ko biciye mu nyigisho. Ibikoresho byo gufasha inyigisho rero navyo murabyumva bica bikenerwa cyane gose. Ahantu jewe ico saba nuko RPP leta yo tubika umukanda ikayongerereza uburyo kugira ngo ibitabo bishobore gukwira abanyeshuri si bake kandi biyongera ku munsi ibindi bikoresho bifasha inyigisho nk'amakarata n'ibindi navyo nyene bidasigaye inyuma. Nduze kuco umushinga mateka yaje kuvuga ashikirije ukuntu ibitabo bibura mu mashuri mu ukabisanga ku masoko byanditse ko yuko bitagurishwa no kumenya yuko abisumamwo baca mu nzira zose zishoboka. Hakumbure n'akagohe no vunira leta ibitabo byabaye conçu par le ministère ibijejwe. Le ministère muri politike yayo ivuga yuko bitagurishwa. Ni mugarukire rero cya gisata kirabana n'ibya droit d'auteur kuko ibyo bigurishwa si ukuvuga ko biba byabaye produit nécessairement muri RPP. Ariko no kuvuga yuko ari abantu baca bikika mu kiza kumbure bakabigwiza mu buryo bucanke buriya. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Mwishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu basaba abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe gukorera bisunze amategeko bareke gukora mu kinywabi kuko ngo bituma badatera imbere. Ivyo rero bikaba byashyikirijwe na Goderive Manirakiza umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe. Hakaba hari mu nama batunganije kuri wa 17 ruheshi yabahuje nabo mwishirahamwe rirabiterambere mu by'ubutunzi CD Tegayomi Nobere Nahayo niwe yaduteguriye hino nkuru. Uruganda Goderive Manirakiza umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi bahungutse Afrabu mu mfunyapfunyo asaba abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe baciye mu kinywabi kuvavanura n'iyo ngeso bagakora urudandaza rwemejwe n'amategeko ngo kuko urudandazwa ruciye mu kinywabi rutemewe n'amategeko rutuma bamana uruhagarara ibituma badatera imbere. Rero ingorane bagira nini ni cyane iyo bariko bajabuka imbibe badafise ibya ngombwa binjiza idandazwa bidaciye mu mategeko no kuvuga bariko barabihishahisha. Iyo afashwe uca wumva aho mako n'utwo yari yararose baca bamucamana. Hanyuma yindi nkurikizi ni uko abo bakenyezi kubera misi yahera barajabuka bakaja mu bindi bihugu bakamarayo iminsi wasanga hariho ingorane mu ngo abagabo ntibaratahura mugabo kubera ko bakora ibidaciye mu mategeko uca usanga badakura bagumara imfunya. Uyu munsi araronka ejo bakabifata urumva nutwo yari afise ca tugenda n'ubwo ko atazokwigera yisununura. Hanyuma abo bakenyezi ntibariho amakori gute batanditse. Ivyo ni bimwe mu byo twabonye bituma ubwo rudandaza rwabo rudatera imbere adaciye mu mategeko hanyuma rukamushira nawe nyene mu ruhagarara rwa misi yose kuwaguma yiteze ko afatwa. Uwatwara iryo shirahamwe amenyesha kandi ko hari inyigisho bama batanga zifasha kumenya amategeko abakenyezi bato bashobore koroherezwa kubijanye n'ibiciro no gukorera hamwe mu makoperative kugira baronswe ingurane vyoroshe. Nayo umuyobozi mukuru wa CDI ishirahamwe riraba iterambere mu by'ubutunzi Aimable Manirakiza yamenyesheje ko muri urwo ruganda habaye guhanahana amajambo n'uruhara rw'umwe wese kugira barabe ikibanza c'abakenyezi mu kwiyungunganya badaciye mu mategeko nabo bashobore gukorera mu mategeko. Nivyo kwiyungunganya bidaciye mu mategeko kubijanye n'ibijanye n'ikibanza c'abakenyezi c'ugwaruka mu bijanye n'ivyo kwiyungunganya ndetse ikigwa cagarutse no ku bijanye n'ukuntu hobaho ugushigikira iyo migi itandukanye kugira ngo ishobore gukorera mu mategeko. Watwara ishirahamwe riraba ivy'iterambere ry'ubutunzi nawene aremeza yuko abo vyega bose muri urwo ruganda habaye kubahuriza hamwe kugira bashobore gukorera hamwe. Mwomenya ko muri urwo ruganda rwari rwitabiriwe n'abaserukiye ubushikiranganje butandukanye abashakashatsi batandukanye imigwi itandukanye ndetse nabo mu mashirahamwe atandukanye.
Nobele nahayo harakenuye harero niho amakuru twe twabateguriye hagarukiye ariko kuba bayafatiye hagufi mu nkundire ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize ibidandazwa bimwe byaraduze ibiciro ibindi navyo biramanuka ku isoko nkuru ya Kotebu naho ngo kuba ishyirahamwe RPP rya leta rikukira ubushikiranganje bw'indero rikoresha ibikoresho bishaje hamwe no kutemererwa gukora amasoko nk'ayandi mashyirahamwe ngo ni bimwe mu bituma iryo shyirahamwe ridatera imbere ndetse ngo risahirize no mu gisata c'indero. Ndabashimira cyane rero mwebwe mwese mwari muyateza abiri nshimire Kevin Sindayihebura twari dufatikanije mu hinga bw'ivyuma Viviane Manyambona niko ndabashikiriza ndabike banure naho butaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.